tugira amahoro y'Imana. Imana yaraduhaye iduha iteka rihambaye cyane ryo kuyimenya, tukaba abana bayo nayo ikatubera umuvyeyi. Uyu munsi ugira gatatu wo gusozera iri koraniro ryiza cyane ryo kuba imbere y'Imana mushobora byose, twigaya ku kabi twakoze twongera ninahaza twishimira ku vyiza idahengeshanya kudukorera. Birahimbaye cyane ko tuhejeje umunsi twese duhimbawe tumerewe neza. Nashaka imbere yo gusozera dusubire duhanahane ivyiyumviro kugira ngo turonke impamba dutahana na cane cane twebwe indongozi. Kuja imbere y'Imana ni ikintu gikomeye cyane, kuko niyo mpamba y'urugendo tuba turimwo turiko turasukurira iyi si yacu. Emwe umukozi w'Imana yabivuze ati nta utera iteka utekeye mu vyatsi. Twebwe iri nibakwe twarose kugira ngo tugire impamba nziza, dutekere ivyiza. Imana ntiyoreka gutera iteka Burundi ibona ingene indongozi ziriko zirayikubita imbere. Naho turi bamagara make, naho ducumura turabacumuzi, Imana irakunda ko umuntu acumura akongera akagaruka kuyisaba ikigongwe kandi akagira umutima wo kuyiguma hagufi. Muri Burundi bwacu rero twebwe indongozi ni twebwe tujejwe kubungabunga igihugu, kubungabunga abana b'Imana muri iki gihugu cy'u Burundi, iki gihugu c'Imana. Rero nuko amatwitwararika ko aba bana b'Imana, izi ntama z'Imana ziba mu mahoro. Ikizana amahoro mu gihugu naco tukaba tuzi yuko ari urukundo ruva ku Mana rugashwara mu ndongozi, indongozi nazo zigakunda abene gihugu. Imana tumaze iminsi 3 twambaza tuninahaza, niyo se rukundo, twaje kuva mu rukundo, none turizeye yuko indongozi zose ubwo rukundo twavomye ku Mana tugiye kurushwarisha mu bana bayo. Ejo aho bukera buca tugira ikoraniro kaminuza kugira dutore indongozi nshasha. Ni ngombwa yuko tugenda naho nyene duhanuranye tumenya icarico indongozi. Turakenguruka ku nyigisho umukozi w'Imana yaduhaye, ariko nagira subire nanje mpanure ntihagire uharanira ivyicaro, kuko ibanga ryo kurongora abandi si ibanga ryoroshe. Hariho ababona ngo n'ubukuru nanje nkwiye kuba umukuru, mugabo yashikaho bikamunanira. N'Imana iraduhanura kudakunda ivyicaro, kudaharanira ivyicaro, kuko Imana iza yaragutoye. Urinze kugwana rero ubushaka bitari ivy'Imana. Muribuka mu ijambo ry'Imana aho Cndd-Fdd yaja gusaba Yezu, asabira abahungu biwe ngo ndagusavye ngo mu bwami bwawe ngo abahungu banje gomwe ngo aze yicare ibubafu undi buryo bwawe. Twumve inyishu ibereye Yezu yaciye yishuye ati ntimuzi ivyo musaba. Gutanga ivyicaro ni Imana ibitanga. Twebwe mu Burundi duhiriwe duhishije ko twamaze kwinjira mu ntwaro ya demokrasi, tukaba tuzi yuko
ijwi ry'abenegihugu ari ijwi ry'Imana, hanyuma abenegihugu bakaba ari bo bitorera. Rero ubu icyo dusaba Imana ni uko koko muri abo bose b'abagumyabanga idutoreramwo umwe nka kumwe yatora Matiyasi. Erega na Matiyasi yari kumwe na Baranaba, mugabo Imana yabatoreye Matiyasi kandi nta myidogo yahabaye. Kugwanira rero ivyicaro twame tuzi yuko ari byo bizana indyane. Abarinzi bagwanira ivyicaro baba bamaze gufatwa na shetani, nico gituma bizana indyane. Nikimenyamenya aho mwijambo ry'Imana nyene, nama ndiko ndavuga nti tuze turafatira karorero ku vyanditswe mwijambo ry'Imana, kuko tubigendeye ko bica bitugendera neza. Igihe nyina wabo bana abo bahungu yabasabira ibiti, abandi bigishwa baravyumvise, baca batangura ubwo nyene kwidodomba. Tubisome muri Matayo nyene 20 ku murongo wa 24. Abandi bigishwa baciye bidoga bumvise ko abandi bariko baraharanira ivyicaro. Mbere harateye n'igihe bataba kubazanya ngo none aha muri twebwe ngo umukuru ninde. Murumva yuko batanguye guhazana, injyane ziba zije. Yezu rero araduhanura twese ati ushaka kuba umukuru niyemere abo mushumba w'abandi. Mu Kinyarwanda niho babivuga neza, umushumba n'umwungere. Twebwe umushumba iwacu twumva umuja, umugaragu. Ariko mumenye yuko kuba umurongozi ubura umwungere. Hanyuma ijambo ry'Imana rikabandanya ritwigisha yuko umwungere mwiza yigura intama ziwe. Ibi ndabikebura ko cyane indongozi kumenya yuko muri abungere b'intama, abenegihugu ni intama, natwe tukaba abungere. Nitwaba dushaka rero kuba abungere, tumenye iki ijambo ry'Imana ritubwira yuko rutegerezwa kuba abungere beza bigura intama zabo. Ubwo indongozi turigura intama zacu, ubwo ahubwo ntituziryajyanya tugafatana n'ubwatsi buremvye twari kuziragiramo, ahubwo bugaca mu bwacu. Dukurikira ijambo ry'Imana. Nico gituma tuguma dusenga dusaba Imana iduha umutima wo kuba abungere koko. Nivyo kandi naho umwungere mwiza intama zitagamburuka, naho nyene nturagira ngo bikunde. Ndipfuza cyane yuko abarundi batomera nk'impene zo muci, ndetse mbere batoba nk'impene. Impene niyo umwungere agiye imbere, iyinyuma ica yona, yaje inyuma iyimbere ikona. Impene ishaka yuko wamuyihagaze impande. Twebwe rero abarundi turifuza yuko tutoba nk'impene, tube intama. Intama zitekereza, kuko intama umwungere agiye imbere zirakurikira. Nico gituma uwo mwungere aca zikunda. Namwe rero batwagwa, mumenye yuko mutagamburutse mwamuhejeje konona cya gihugu ciza Imana yaduha. Kuko nitwaja kurisha muri ubwo bwatsi butotaye tukabutakanga, naho nyene tuba tubwononye. Tuze turagendera ku majambo yanditse mwikete umutumwa Paulo yandikiye Abaroma. Niwe yabigishije kugamburuka. Kugamburuka nezerezwa nuko ayo majambo yose yavugiwe ngaha, kuko baraduhanuye bati niba ushaka yuko umurongoza gukunda, niba ushaka gukundana n'umutegetsi, kora ivyiza. Kuko ugakora ikibi nta kindi araguhana, kuko umukuru ntatwarira inkota ubusa, biranditswe.
ni ukuvuga yuko ategereza kuragira. Umuntu rero atinya indongozi aba azi ko ari inkozi y'ikibi. Mukazobona uguma yidogera indongozi aba afise ico yiyotsa. Nico gituma rero twese tugira urunani mu guteza imbere igihugu cyacu duciye mu ijambo ry'Imana. Ivyama vyononera igihugu kenshi byose tubisanga mu ijambo ry'Imana. Hariho gukunda umwina w'ivyisi. Gukunda umwina w'ivyisi birazana indyane. Kugira umwina w'ivyisi byose nibibe gwanje. Twibagiye yuko tujya twiza turondera n'uwundi abaturondera. Nico gituma dukwiye kuronka utwo twiza biciye mu butungane. Gukunda birengeje ubukuru navyo birazana navyo nyene indyane mu gihugu. Kuko burya bukuru uri kuragwanira n'uwundi umenye ko abugwanira. Mumaze kubugwanira rero indyane ziba zije mu gihugu. Gukunda ubukuru birenze turabibona no muri Bibiliya. Burya na Yezu ico yazize abakunzi b'ubukuru bwa cane. Babona ibikorwa vyiza ariko arakora bakavuga bati araturiye, abantu bazokunda we kuturusha. Nico gituma baciye bamwikurako. None natwe ejo tubonye indongozi iri kwikora neza ntituyirire umusaya, kuko bizodukwegera kwa shetani bitume dutangura kuyigwanya iyo ndongozi. None tuzoba twungutse iki? Mbe burya abanyisirayeli bungutse iki? Bajya bakuru b'abasaseredoti n'abanditsi bamucira urubanza. Mwarabonye ingene bamaramara azutse. Nimwiyumvira abantu batevye bagatanga n'igiturire kubasoda ngo ntibahirahire bavuge ko yazutse. None mwumva bungutse iki? Umuntu ashaka ubukuru rero yumve ko icambere ari kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi nako bituma usukurira abene gihugu. Ejo rero aho bukera abantu nibarara umutima uri munda, kuko Imana yarahejeje kwitorera. Nico gikorwa tugiyemwo twame tuzirikana ico ijambo ry'Imana ritubwira. Ndakunda kwibutsa mu gitabo c'ihunguka mu bakatolika kuvayo mu baporoti niko citwa 18 ku murongo wa 21, aho bavuga ingene utora indongozi. Haranditswe ngo nawe uzoheza urabe mu gihugu cose abagabo b'intwari bubaha Imana, abagabo bakunda ukuri, banka inyungu zitandukanye. Mu gutora indongozi imisi yose twame tushira ku mutima uyu murongo wa Bibiliya. Twumve ko dutegerezwa kurondera abakunda Imana, batwarira mu Mana, bakunda ukuri, badahengamika intahe, badakunda inyungu zabo. Mu gitabo c'amategeko arico gusubira mu vyagezwe 17 kuva ku murongo wa 14 gushika kwa 20, naho nyene baratubwira inyifato y'indongozi. Bati uzokwimika yoba ameze gute? Ategerezwa kuba umwami Imana yitoreye, kuko abo babami ni benshi. Muri abo rero Imana iraheza ikihitiramwo. Ategerezwa kuva mu bazinanyi bafitaniye akaranga. Ndazi neza yuko ejo abagomya banga ntibazotora
umudasigana wo muri iyi prona ngo abari waje baza kubarongora, utegereza gutora uwo muri kumwe, kandi uwo utora ategerezwa kuba azi akarangamutima kanyu kabagenga. Uwo utorwa mw'ijambo ry'Imana biranditse ntazarondere kugwiza amafarasi. Uwuzi ko azotorwa amenye yuko adaheba kurongora barongoye aja kurondera amatungo yiwe, ngo ntazagira abagore benshi ngo azimize umutima wiwe. Yemwe ico kintu muracumva? Ntazagira abagore benshi ngo azimize umutima wiwe. Muribuka Saloma yo yabonye yari intungane. Abagumya banga twama tubabwira, uwuzi yuko arondera abagore benshi amenye yuko azobasha kuzimiza umutima wiwe, kandi azozimiza n'abarongoye. Ngo ntazagira umukimba w'ifeza n'inzahabu. Ivyo ufise vyose bari ivy'abene gihugu, kuko wishinze wirundarundirako ntivyoroha na gatoyi. Kandi bakavuga yuko ategerezwa gukunda amategeko, wenyene ayiyimurire aguma yasoma iminsi yose. Umutima wiwe ntiwigere wishira hejuru ya bene wabo. Azagume akurikiza amategeko, ntaci iburyo canke ibubafu. Ivyo tubisanga gusubira mu Vyagezwe 17 kuva ku murongo wa 14 gushika ku wa 20. None rero bavukanyi, nagira ndabasabe ntihagire uno munsi urararahata Imana. Ntihagire urararahata Imana. Umuntu wese arafise ivy'Imana yamugeneye, kandi niyo abizoguhejo yaramaze kuvyandika. Hariho uwundi azoronka hirya y'ejo. Ahubwo iyo mugenza warose nibirushirize kugutera ingoga, kuko ucumenya ko nawe uzoronka, kuko ubonye ko bishoboka kuronka. Rero nagira nsabe mwese abari mu mugambwe Cndd-Fdd n'abatari mu mugambwe Cndd-Fdd, murare muradusengera kugira ngo ejo haze habe agatwengo mu gihugu. Abagiye mu ikoraniro kaminuza baze baveyo batwenga, nabo basanga mu mihana basange bariko baratwenga. Kandi tubisaba Imana idukomeze cyane cyane mu mutima wo gukundana no gukunda igihugu. Mu guheraheza nagomba gushima, subira gushimira cyane umugambwe Cndd-Fdd wo watuzanye ngaha tukamara iminsi 3 dukorana imbere y'Imana. Nshimire cyane abashitsi batari muri Cndd-Fdd batugumyeko. Aha turabona abanyamigambwe, birahimbaye cyane muri iki gihugu cyacu. Imana yaragiheza gihe tuyikomera amashi. Siheshi tuva mu matora mukabona abanyamigambwe baguma bunze ubumwe bari kumwe. Imana aratwungiye ubumwe. Imana ni nziza cyane. Nimurabe ingene abanyamigambwe twagumanye ngaha, tukagumana n'abanyamadini. Kera wasanga amadini yikumira ngo mbega ngo twegere hariya ngo ko hari umugambwe, kari imigambwe wamenga no kwinubana ngo bocavuga ko ndi muri urya mugambwe ndabegereye. None ivyo byose byarahindutse, mutamwera ndaraje. Turashimiye cyane abaserukira amashengero atandukanye, abakozi b'Imana batwigishije. Tugashimira n'abari mu mashirahamwe y'abene gihugu, nabo baje kudufata mu mugongo kugira ngo twese Imana iduhere hamwe. Icamwa twakuye ngaha ni camwa c'abarundi bose, kuko twasengeye igihugu, turasengera n'indongozi. Ndashimiye cyane abateguye uru rubanza. Umugwi wamaho ujejwe gutegura imanza muri Cndd-Fdd na cyane cyane uru rubanza, ndabashimiye cyane kungene babiteguye neza cyane. Ngashimira rero n'abaririmbira Imana mwaje kugira ngo Imana koko itwumve uko mwebwe murabamarayika. Dushimire cyane abaririmbyi baje bava Inyanzarake. Ndazi yuko mu mugwi wategura waravuga iti none abakure tuzobunguruza gute? Abemeye bakwiyunguruza bakaza kudufata mu mugongo, tubakomera amashi cyane. Turashimiye n'abajejwe intwaro rero n'umutekano, twagumye dutekanye kandi tumeze neza.
ababoshwa na shetani barabura inzira. None turabakengurukiye, tugashimira n'amenyesha makuru bagumye basamiriza ivyo turiko turakora, bigatuma abarundi bose iyo bava bakagera bamenya ibiriko biraba, ndetse nabo bakifatanya natwe. Tugashimira cyane abarundi iyo bari hose bisonzesheje bakabandanya gusenga kumwe natwe, kandi tukaba twabonye yuko n'Imana yatwiyeretse iraduha inyishu. Ndazi yuko aha dutanya akanyamuneza gakomeye cyane, tuzobibona kuko hajya mu gatondo burya Imana yatwiyeretse yasubiye kutwereka muri rwa rugori ruri kuzuba. Abenshi ntibari babibonye. Turakengurukiye cyane abitavye uru rubanza bose iri koraniro. Mwese ndabipfurije imigisha n'imihezagiro iva ku Mana, iduherekeze muri uwo mwaka wose tugiye kumara. Uwo mwaka wa 2021 utubere koko umwaka w'imigisha n'imihezagiro. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.